Sedicom, ikigo ca Diyoseze nkuru ya Bujumbura co kumenyesha amakuru. Ese Kristo yomenyekana? Amakuru mu Kirundi mushikirizwa na Sedicom. Ndabaramutse mwese bakunzi ba Diyoseze nkuru ya Bujumbura, sangwa ikaze muri ano makuru yaranze indwi yo kuva ku igenekerezo rya 29 Ruheshi gushika ku igenekerezo rya 5 Mukakaro uyu mwaka. Ngizi ingingo nkuru ziyagize. Nyine cubahiro Musenyeri Gerevazi Banshimiye ubusa yaragendeye igisata ca Maramvya kiri muri Paruwase Kinama ku munsi w'Imana igenekerezo rya 5 Mukakaro. Muri ano makuru muraza kumva inkuru nziza yarabashiriye. Mu gisata cyo kumenyesha makuru tubabwira ivyavugiwe mu nama y'ishirahamwe ICAP kuruhara ubuhinga bwa none mu kumenyesha makuru bwagize mu gihe c'ikiza c'akaranda ca coronavirus. Tubafitiye amakuru yo mu gisata cyo kwemera, mu gisata c'ingo n'imiryango n'ayandi. Inkuru imwe ni mukanya Alice Nirambe nije ngira ndayabashikirize. Ano makuru tuyahere mu gisata c'iterambere. Wari umunezero mu gisata ca Maramvya gikukira Paruwase yitiriwe umuryango mweranda yo mu Kinama ku munsi w'Imana igenekerezo rya 5 Mukakaro, aho nyene cubahiro Musenyeri Gerevazi Banshimiye ubusa umwungere wa Diyoseze nkuru ya Bujumbura yamenyesha ko ico gisata kigiye kuba Paruwase muri uno mwaka. Idonido na Alexis Niyonzima. Kikujwe na Patiri Innocent Thibault Ndoreraho arongoye Paruwase Kinama hamwe na Patiri Salvatore Ngendabanyikwa asanzwe afasha mu guhereza inkuka y'imisa ku munsi w'Imana aho Imaramvya. Umwungere mukuru yarahereje inkuka y'imisa mu isengero ryaho Imaramvya. Baje gukenguruka, umwungere mukuru yaramenyesheje ko ico gisata c'Imaramvya kigiye kuba paruwasi uno mwaka. Yagize ati Patiri mukuru yarasavye icese ko kino gisata c'Imaramvya cuba paruwasi. Icibonekeza nuko muri kure cane ya Paruwasi Kinama, none Imana ibishatse tukaronka abasaserdoti muci muzoronka paruwasi muri uyu mwaka. Iyo nkuru nziza yakiranywe ugweze gwinshi n'abakirisu baraho. Patiri mukuru wa Paruwasi Kinama yarakengurukiye umukama ko yumvise akishura igisabisho c'abanyamaramvya, yongera akengurukira umwungere mukuru ku nkuru nziza ndetse ingabire ya paruwasi agiye kubashikiriza. Ciyasaba abakirisu b'Imaramvya kubandanya bitegura mu guheraheza inzu z'abasaserdoti bazobamwo. Izo nazo zikaba zigeze ku ntambwe ishimishije. Mwomenya ko igisata c'Imaramvya kiri muri zone Maramvya, komine Mutimbuzi, mu ntara ya Bujumbura. Niyonzima Alexis, Paruwase Kinama, Sedicom. Umunsi w'Imana igenekerezo rya 5 Mukakaro ku ishure Tabariro ry'Igasi harabereye igikorwa harambe cahuje abakristu bagize Paruwase Matara. Ico gikorwa cabereye mu nkuka y'imisa yari irongowe na Patiri mukuru wa Paruwase Matara, Patiri Jean-Marie Maneno. Idonido na Pierre Claver Ndayisenga. Uwo munsi waranzwe n'iherezwa ry'inkuka ya misa yari irongowe na Patiri mukuru wa Paruwase Matara Jean-Marie Maneno, hamwe n'irangurwa ry'igikorwa cyo kwegeranya amafaranga n'ibikoresho byo kubandanya urwubako rw'ingoro y'Imana iriko irubaka kuri iryo shure. Mu nsiguro y'ijambo ry'Imana ryasomwe mu nkuka ya misa na Patiri mukuru wa Paruwasi Matara Jean-Marie Maneno yavuze ati Imana ntiyaturemye ngo umuntu yibe ko wenyene, ngo ahubwo yaturemye ngo tugenzwe na mutima, ngo dukorere hamwe atakwikunda. Inyuma yo kwegeranya amashikanwa yarashimiye abakristu b'iryo shure ukuntu bitanga ngo kuko bariko bakora ibintu biteye igomwe. Muritanga neza, muragira ibinezeza cyane. Umva bose bakaza barakora uko mukora ibi muri ko muragira ngaho birateye iteka cyane. Yego cyane murakagandanya gutyo, kandi nifuza yuko Imana neshya kumpa ubundi mwaka ngaha murushiriza gutanga cyane gusumba nimwahiza ngaha
muje no kubaka ahandi kubera murabishobora hajya ukora neza iwe hageze no ku bandi nuko nyene umugambi wawe. Tubamenyeshe ko iyo ngoro y'Imana igeze ku ntambwe yo gusakagwa. Tubamenyeshe kandi ko igikorwa nk'icyo cyaheruka kubera ku ishure Tabariro ry'Imurama, ishure ryakomotse ku ishure Tabariro ry'Igasi. Ku bwa Sedikome, Petero Karavere Ndayisenga, Paruwase Matara. Dutandukire igisata cyo kwemera. Ku munsi wa kane igenekerezo rya kabiri mu Kakaro muri Paruwase Rugazi haratanzwe isakramentu ryo gukomezwa muri mutima mweranda ku bakristo bari bamaze iminsi bavyitegurira. Mu mwuka y'imisa yarirongowe na nyene icubahiro Musenyeri Gervazi Banshimiye ubusa umwepiskopi wa diocese nkuru ya Bujumbura. Idonido na Atanazi Nsengiyumva. Ibirori vy'uwo munsi vyatanguwe n'inkuka y'imisa yatanguye igihe c'isaha 4 zo mu gitondo, yaherejwe na nyene icubahiro Musenyeri mukuru Gervazi Banshimiye ubusa ari kumwe na patiri mukuru wa Paruwase Rugazi Laurent Nkurabanka na patiri Mwibutsamana mu mihari n'imigwi, akaba ari n'umunyabigega Jeanne Pomuseni Masabarakiza. Ni mu gihe nyene icubahiro Musenyeri mukuru yagenye iyo paruwase ngo hazobera ibirori vy'iyatigwa ry'abasaserdoti n'abadiakoni hamwe n'ibindi bice bigana iryo banga. Igenekerezo rya 18 mu Kakaro. Mu ijambo ry'ikaze patiri mukuru Laurent Nkurabanka yarakengurukiye cyane nyene icubahiro Musenyeri mukuru Gervazi Banshimiye ubusa, we yemeye ko kuri uwo munsi hatunganywa itangwa ry'isakramentu ryo gukomezwa muri mutima mweranda, yongera amuha ikaze mu paruwasa yamuragije. Nyene icubahiro aheje gushikiriza ijambo ryo kugaragaza akanyamuneza afise, yaciye atumirira igihugu c'Imana caraho kwinjira neza mu gisabisho gikuru c'inkuka y'imisa, aho mu nsiguro y'ijambo ry'Imana yatumiriye abaraho kwihatira kurondera ingabirano za mutima mweranda, ati kuko ari watanga amahoro, atwosha gukora ineza, ati kandi ari we kirumara mu buzima bw'umukristo. Tumwumvirize. Ingabirano Imana yampaye yazikoresha kugira ngo nteze imbere urugo Imana yampaye, umubano ndimo cyahega izo ngabirano nahavuye ngenda kuzizika mu kuzimu, kandi Imana yazimpaye kugira ngo zikorere abantu. Kubera ingabirano za mutima mweranda bari bahejeje kugabana, baragaragaje akanyamuneza bafise mu gukengurukira Imana. Tubamenyeshe ko hakomejwe muri mutima mweranda abakristo 302. Muri abo ingo 5 zikaba zaciye zironka isakramentu ryo kubaka Kristo kuko bari bavyiteguriye. Sedicom Atanazi Nsengiyumva, Paruwase Rugazi. No muri Paruwase Kiganda iryo sakramentu ryo gukomezwa muri mutima mweranda yaratanzwe ku bakristo barenga 1300 ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 30 ruheshi. Mu mwuka y'imisa yarirongowe na Musenyeri Anatori Ruberinyange, icegera c'umwepiskopi wa diocese nkuru ya Bujumbura. Inkuru ya Jean Dodier Ndizeye. Ivyo birori byatangujwe n'inkuka ya misa yatanguye igihe isaha 3 iherejwe na Musenyeri Anatori Ruberinyange, asanzwe ari n'icegera c'umwepiskopi mukuru wa diocese nkuru ya Bujumbura, akaba ari nawe yamuserukiye muri ivyo birori. Imbere yo guhereza iyo nkuka ya misa, akaba yabanje gushikiriza abakristo bose indamutso, imigisha n'imihezagiro yaruhikanwe n'umwungere mukuru. Muri iyo nkuka ya misa yari kumwe na patiri mukuru wa Paruwasi Kiganda Petero Karavere Ndayiragije, hamwe na patiri mukuru wa Paruwasi Buziracanda Patiri Toma Niragira. Mu musiguro yiwe yarigishije bagira baronka iryo sakramentu ati: ubu murakuze ni mwebwe mugira muyemerere ko mugiye gushingira intahe Yezu nka kumwe k'abatumwa ba mbere. Umaze kuronka mutima mweranda arangwa n'amahoro, agashingira intahe Yezu, agatuza ikibi igicumuro, akarangwa kandi n'ubumwe. Ati: muzoheza mukore nka kumwe k'abatumwa ba mbere mu kumumenyesha Yezu, mukomeze umuvukano n'ibindi. Nyakwa patiri mukuru wa Paruwasi Kiganda yarakengurukiye iyo ntumwa y'umwungere mukuru hamwe na patiri mukuru wa Paruwasi Buziracanda yaje kubafasha ugo rubanza. Aranakengurukira kandi abamenyeshamana bigishije abo bari bahejeje gukomezwa muri mutima mweranda. Yarasavye iyo ntumwa ko yobabwirira umwepiskopi mukuru ko abo bana bitanze uko bashoboye mu gutanga ibiramajana vy'ibiharage bizofasha abahuye n'ivyago bo mu Gatumba. Acaramwemerera kandi ati: vuba tuzobishikana muri Odedebu Caritas. Niyo ntumwa yaremeye ko
ko azobashikanira ubwo butumwa ku mwepiskopi. Iyo nkuka ya misa ikaba yarangiye mu kanyamuneza ntangere kuri bose igihe cy'isaha 8. Tubamenyeshe ko muri iyo nkuka ya misa hahezagiye ubugeni ku ngo zirenga 50. Muri paruwasi Kiganda Ndize Jean Dodier Sedicom. Tubandaniriza no mu makuru y'imihari n'imigwi. Abakristo bahurikiye mu mubano witiriwe Toma Mweranda wo muri paruwasi yitiriwe Umweranda Mama Teresa w'iKarikita yo mu Ruziba warahimbaje umuvunyi wabo ku munsi w'Imana igenekerezo rya 5 mu Kakaro. Idonido na Placide nini nahazwe. Abakristo mu mubano wa Toma Mweranda bari baramutse bahimbaza bongera bigina umuvunyi yitiriwe umubano wabo. Mu nkuka ya misa yaherejwe na Patiri Fidele Ntunzwe n'Imana yarakeje cyane abakristo muri uyo mubano kuri uwo munsi mukuru wo kwigina umuvunyi wabo Toma Mweranda. Anagira ko abahamagarira gushishikara kugendera iragi basigiwe n'uwo Mweranda ryo kuba inkerebutsi mu kwemera. Muri yo nkuka nyene uwo mubano Rukristo wa Toma Mweranda warashikirije Imana amashikano wari wateguriye ubwo rubanza. Inkuka ya misa irangiye abakristo bahurikiye muri uwo mubano bagize igikorwa c'urukundo mu gushikiriza abagwayi bo ku bitaro bikuru vyo mu Ruziba udukemanyi bari babateguriye. Ibirori vyaciye bibandaniriza ku gatutu aho amajambo ajanye n'uwo munsi mukuru yashikirijwe. Urongoye uwo mubano wa Toma Mweranda Zeferendi Mubandi yarashimiye cyane Patiri mukuru kuri ako karyo yabaronkeje ko guhimbaza umuvunyi wabo, yongera yerekana ivyaranguwe kuva uwo mubano ushinzwe aho ingo nyinshi zasubiye mu Bukristo hamwe n'ibikorwa bitari bike vy'urukundo no kwigora vyaranguwe. Mu ijambo ryiwe Patiri mukuru Pierre Claver Gacumu yarakeje uwo mubano yongera ahamagarira abakristo bawugize gusengera hamwe mbere no kubandanya bafashanya mu bibagoye kuko ngo bagize umuryango umwe. Mwomenya ko bubaye ubwa mbere uwo mubano Rukristo muri Paruwasi Ruziba uhimbaza muvunyi wawo Toma Mweranda kuva ushinzwe haheze imyaka 9. Uwo Mweranda asanzwe ahimbazwa igenekerezo rya 3 mu Kakaro. Placide nini nahazwe Paruwasi Ruziba ku bwa Sedicom. Abakristo bari mu muhari wa Regio Maria barangurira ubutumwa muri paruwasi yitiriwe Augustino Mweranda bari baramukanye umunsi mukuru wa Achies ku munsi w'Imana igenekerezo rya 5 mu Kakaro. Kabaye n'akaryo kabari muri uwo muhari nagura indagano zabo mu kwishikana kuri Bikira Maria ugwaruka rushasha nago muri uwo muhari rugira indagano. Inkuru ya Alexis niyo nkuru. Uwo munsi mukuru bakaba bawuhimbaza uko umwaka utashe. Mu nyigisho Patiri Raymond wayo yahereje ishengero ryaraho mu ngoro y'Imana akaba yababwiye ko Yesu yahereje igisabisho Mana se kubera ijambo yashikirije abayahudi ko benshi muri bo abaryakiriye bari abantu bato bato. Inyuma y'iyo nyigisho abari mu muhari wa Regio Maria baca bashikiriza indagano zabo. Kugwaruka rwinjiye muri uwo muhari rugera kuri 5, 3 baragana indagano za mbere hamwe na 2 baragana indagano za kabiri. Inyuma yabo bashikirije indagano zabo haciye hakurikira gushikiriza indagano abaregiyo bose. Abagize indagano hamwe n'abaregiyo bose bakaba baciye bashikanira Imana amashikanwa atandukanye. Tukaba twegereye abagize indagano za mbere n'iza kabiri bakaba batubwiye icyatumye binjira mu muhari wa Regio n'icyatumye bagira indagano za mbere n'iza kabiri. Nashatse kurahira icese imbere y'abantu ko ninjiye muri Regio Maria. Twashaka kugira indagano twemeza imbere y'abantu imbere y'ishengero ko turi aba Maria by'ukuri koko ibyo dufite byose Regio Maria. Twabona ko turi abasirikare ba Bikira Maria tuvuga ati inge dushwe no kukunje wacu twumve dufite byose utazi ibyo dufite byose ari ibyiwe. Inyuma yabo bagize indagano tukaba twagereye Rufyiri Damasi asanzwe ariwe arongoye uwo muhari araheza aratubwira insiguro ya Achies yongera atubwira iryo jambo iyo ryaje rizanana. Iryo jambo rya Achies baritanguje aho umuhari wa Regio watangura 1921 tanguje n'uwitwa Frank Dofu mu gihugu ca Iran. Iyo Achies rero risigura ingabo zigabiye gutera. Achies n'ururimi rw'abaromani. Abasoda b'abaromani rero nibo yafatiye ko aravye ukuntu abasoda b'abaromani kwanira ibihugu ba Frank Dofu biravye ati harakwiye yuko hoba ingabo z'umuvyeyi wacu Bikira Maria. Niho rero yacatanguza umuhari wa Regio. Ubwo rubanza rukaba rwari rushikikiwe n'abandi ba Regio bo mu yandi maparuwase agize Vikaria ya Bujumbura bari batumiwe baje kubashigikira. Alexis niyo nkuru Paruwase Saint Augustin
kubwa Sedicome. Mu gihe paruwase yitiriwe umweranda Guido Maria Comfort yo mu Kamenge izohimbaza muri uku kwezi yubire y'imyaka 25 imaze, umuhari w'ingendanyi watanguranye na paruwase barashima intambwe bamaze gutera mu kurangurira ubutumwa muri iyo paruwase bayiteza imbere nk'uko bishikiriza na Jeremy Niyonzima, umusuku w'uwo muhari ari kuri mikro ya Audace Nkengurutse. Kuri uwo munsi w'itariki 25 tuzaba turiko turahimbaza umunsi mukuru wa yubire. Murumva ko ari ibintu bihimbaye cyane, na twebwe uwo munsi tuzogira ico twerekanye nk'ingendanyi zikwije imyaka 25 muri paruwase ya Kamenge. Intambwe tumaze gushikako cyane, twatanguye turabagendanyi bakeya hama turabandanya ku buryo ibisata byose bigize paruwase ya Kamenge, aho hose umuhari w'ingendanyi urabandanya ubutumwa. Tugeze ku bagendanyi 453. Murumva ko turiko turatera intambwe twari twatanguye turi bakeya cyane. Twebwe muri paruwase yacu ya Kamenge ubutumwa cyane cyane twebwe ingendanyi turabukora cyane, turatanga intererano zisabwa, mbere ndetse turaheruka no gukora igikorwa ciza muri yubire harambe twaritanze gose ku buryo dutanga uburyo bukwiye n'ukuri birabereye. Tubandaniriza no makuru mu makuru y'ingo n'imiryango. Ku munsi w'Imana igenekerezo rya 5 mu Kakaro muri paruwase yitiriwe umweranda Guido Maria Comfort yo mu Kamenge hari haramutse hasozegwa umwaka w'inyigisho zijanye no gutandukanya imvyaro hisunzwe uburyo kama. Ingo zirenga 30 akaba arizo zaronkejwe izo nyigisho. Idonido na Everine Kwizera. Mu nkuka ya misigira kane yaherejwe na Patiri Pierre Sengiyumva ari nawe ajeje igisata cingo n'imiryango muri diocese nkuru ya Bujumbura, niho habereye ivyo birori byo kurungika mu butumwa banonosoye ivyigwa byo gutandukanya imvyaro hisunze uburyo kama. Patiri Pierre Sengiyumva akaba yarashimye intambwe paruwase Kamenge igezeko mu kwigisha gutandukanya imvyaro hisunze uburyo kama. Muri paruwase ya Kamenge n'urugero rushimishije cyane. Waba uri umusore ushaka kubaka urugo rwawe, egera abajeje ubutumwa bw'ingo n'imiryango bazobaherekeza mu marumwaka wose muriko muriga ntimurindire y'amezi 3 yonyene mugere gushikira umunsi wanyu w'ubugeni bariteguye neza. Iyo waba mu rugo rwawe umugore n'abana mutariko mwumvikana, egera abajeje ubutumwa bw'ingo n'imiryango bazobafasha ivyo bashoboye. Bibagoye baraheza bakatubwira natwe tukabaganira. Bamugaburira bo bamutegetse imwegera babigisha uburyo kama bwo gutunganya irondoro. Hatungimana Donatien umwe mu batanga izo nyigisho akamenyesha ko ari ngirakamaro ngo kuko benshi bashinga intahe ko zabafashije. Uyu mwaka ugira 3 izi nyigisho zitangwa ngaha muri paruwase yacu ya Kamenge. Turavye ingene abakristo babyitabira bubatse abagabo n'abakenyezi, turabona yuko bifise akamaro kanini kuko barashinga intahe bakemeza yuko zabafashije. Izo nyigisho zihabwa abubatse umugabo n'umugore bemera kuzanana. Hari ivyo rero basabwa nuko baba bashobora kuvyara, bakaba bifuza gutandukanya imvyaro canke kuronka ikibondo, canke bakaba bifuza guca burundu. Nabo duhamagara, kandi uzironka nuba afise umwana yonka atari uwibungenze, kuko zishimikiye kugendereza ibimenyetso biboneka vy'umubiri w'umukenyezi. Ingo zishika 6 akaba arizo zimaze kumenya neza, mbere zikaba zaraye zirungitse kubandanya ubutumwa mu miryango, abandi nabo bakazobandanya biga nabo baheze barungikwe hanyuma bamenye neza. Everine Kwizera, paruwase Guido Maria Comfort yo mu Kamenge ku bwa Sedicome. Ingo z'abubatse Kristu zakurikiranye inyigisho zo gutunganya imvyaro bifatiye ku buryo kama zo muri paruwase Cathedrale Regina Mundi zari ziramutse ziramugwa ku munsi w'Imana igenekerezo rya 5 mu Kakaro. Inkuru ya Beni Raoul Njejimana. Izo nyigisho zari zatanguye igenekerezo rya 6 ukwezi kw'icumi mu 2009, zikaba zari zitabiriwe n'ingo 8. Yamara ingo 4 nizo zashoboye gukurikirana inyigisho gushika zirangira. Mu majambo y'uwo munsi yashikirijwe na nyakubahwa Desire Nahomuremyi, umugenduzi ku rwego rw'igihugu muri uwo mugambi, hamwe na nyakubahwa Patiri mukuru wa paruwasi
Cathedrale Regina Mundi Patiri Felix Fupi barakengurukiye abakurikiranye izo nyigisho bagatako bakazirangiza kuko ari inyigisho z'inkuru nziza zerekeza imiryango kwirondoka rijanye n'amagara meza. Bakaba babasavye no kuzimenyesha abatarazimenya kugira ngo nabo bashikirwe n'iyo nkuru nziza. Barashimiye kandi urugo rwitanze mu gushikiriza izo nyigisho mu kiringo c'amezi 8 yose nubwo basanzwe bafise iyindi mirimo bajejwe. Uwaserukiye ingo zarangije inyigisho yarakengurukiye cane abatanze inyigisho kuba bagiye barabihanganira. Kubwiwe izo nyigisho n'ingirakamaro cane ku ngo n'imiryango. Aca yemera ko bagiye kuzimenyesha abatarazimenya. Bitegekanijwe ko izindi nyigisho zizotangura inyuma y'amezi 3. Beni Raoul Njejimana, Paroisse Cathedrale Regina Mundi ku bwa Sedicom. Dusozerere ano makuru mu gisata cyo kumenyesha amakuru. Ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 3 mu kakaro ku isaha 6 z'umutaga ku gihe cy'isaha mpuzamakungu no kuvuga ku isaha y'umunani y'umuhingamo mu gihe cy'isaha y'i Burundi. Harabaye inama yatunganijwe n'ishirahamwe rihurikiriyemwo ibinyamakuru bikukira Ecclesia Katolika ku mugabane wa Afrika, Union Catholique de la Presse CAP mu rurimi rw'igifaransa. Iyo nama yari itunganijwe mu buryo bwo gukoresha ubuhinga ngurukana bumenyi bwitwa webinaire video Zoom. Idonido na Niela Nice Mufasoni yimenyereza muri Sedicom. Iyo nama yari ifise ihangiro ryo kwihweza ingene hogwizwa inguvu z'ibinyamakuru vya Katolika mu gihe c'ikiza c'indwara coronavirus, ku civugo uruhara rw'ubuhinga bwa none bwo kumenyesha amakuru muri Ecclesia Katolika mu gihe n'inyuma y'ikiza coronavirus. Abakoranijwe bari baserukiye ibihugu bitandatu vyo muri Afrika aribo Paul Miki Rowamba wo muri Burkina Faso, Stanislas Saharta wo muri Chad, Adams Diakite wo muri Côte d'Ivoire, akaba yarajejwe icegeranyo Charles Aetan wo muri Togo ariwe yatanga amajambo, Daniel Baburham wo muri Île Maurice, Tinangoyi Divita wo muri Kongo. Habanje kwihweza ico ubuhinga bwa none bwo kumenyesha amakuru bukoreshwa muri Ecclesia Katolika bwafashije mu gihe c'ikiza c'indwara coronavirus. Hakaba harashikirijwe n'imigambi yo kwegeranya uburyo bukenewe ngo inkuru nziza imenyekane hose. Niela Nice Mufasoni ku bwa Sedicom. Amakuru turi bateguriye akaba garukiye ngaha. Ndashimiye mwebwe mwese mwafasha kanya ko kuyumviriza. Ndashimiye kandi bagenzanje bamfashije kuyatororokanya. Alice Nirambe nije nariko ndayabashikiriza mukama bahezagire.